uburongozi butajigajiga bw'ivyukiranye umugambo uri ku butegetsi maze imyaka 20 utwara nukuri imyaka 20 utwara utarose ibiharage ni bake nibahagarike ati nukuri utarose mu imyaka 20 uzokora ko turakubita bahagarike bavuga ati burere by'ukuri aho ibintu bigeze kuko aho ibintu bigeze tureke byo kubeshanya biriko biraja aharindi mu bivuza ko Burundi bwoguma bwo 340 kandi turiko turaja mu bihe bindi ahisi geze tegeza kujana niki nibirizi intambamye rezi 5 zirabuza redevability hama tuge mu by'ibituri hari intambamye zine novuga impunity kudahana ndego no munsi abivye bahano gute faiblesse des institutions ndego no munsi inzego zihari umuhuza ari kararira asubira ati jewe ndagowe naho yagiye kubihakana maze kubona umuntu w'umuhuza aja ku radio nko bwayaga ngo urumva ngo ndiko ndisigura hanyuma ariko arisigura keje bari berekana ko yagize gute yafashe ngo je mu kandi mu yindi radio kugira ngo berekane tirega ivyo mwambwiye navyumvise ndiko reka ndabifute abari ikintu gikomeye cyane hariho pression politique ni ukutamenya abatwararira ninde abazwa iki kintu uzambe ngo ndindi intumbero umuntu ahubwo yakarindiye intumbero ugasanga umuntu ariko arasaba intumbero ni umuntu yibereye muri quartier ntazi n'ibyo ari bivuga ugasanga niwe ariko aragira gute amwe intumbero hariyo rero nibi bya pere représailles abantu bavuga ati vuga mu kirundi bagatinya kwituma bosonze avuga ati hako notakaza ikibanza reka nemere mbunde bahonyure kuko utemeye kubunda bahonyure warabonye aho byagiye bitugetse ubutemeye kubunda bahonyore iyi rero ingorane ikomeye cyane avuga ati reka mbunde bahonyore ivyo nabibonye mugabo ntuvuge ko nabiboze mbega gukinga igiturire bagikinga gute bavuze gukinga igiturire hari ubwa mbere kurenforcer la transparence gukorera mu muco no kuba redevable ukamenya ko ufite inshingano utegereza kugira gute kubwira bene gihugu niba bati namakosa kubona batumiwe bategereza kuza ubwa mbere bataje ngaha hari ibyo bita code d'éthique de conduite mbega abantu bigenza gute hariho déclaration de patrimoine kwerekana ubutunzi kuko uno munsi nishobora kumbwira ingene abantu baduza amazu hirya no hino imiduga hirya no hino kandi batigeze berekana ubutunzi bwabo ibyo bita séparation du pouvoir marigeze kuba umukuru n'amashinga amateka avuga ngo jewe ikintu kizova mu mugambwe kikaza ngaha tuzogitora duhumirije mu mugambwe nicaza kitameze neza nizogitosora nizokiryohora uca wumva yuko ivyo bintu bikiri ntambana ibyo bita kumurika detection hariho système de contrôle mbego no mu système de contrôle imeze gute barubaka ibintu ubu byubatse agaca bireceptiona inzego zo kujya kubireceptiona atazigize gute ata contrôle accès à l'information mbego no munsi kuronka amakuru ameze gute hari ikintu gikomeye batavuze bavuze koma uno munsi uwerekanye igiturira kingirwa gute uno munsi wovuga ati woja ku radio cyangwa uwo kwerekana ati nakarari igiturira akingirwa gute hari ibyo bita mécanisme de plainte mbego uno munsi izanzego bavuga uno munsi umuntu adepoza gute birego ati naka yari igiturira kuko uno munsi bivuze nabi ucufatwa kuri kurambika ibara abantu niyo mvugo rihari nguri kurambika ibara abantu ukabanza ugafatwa hama rero gukinga guhana hatiza kubaho cadre juridique solide ama institution indépendante sanction effective mbego uno munsi umbwira umuntu ajana amafaranga akayadepoza ngo je nanarivye amafaranga ndayagarukanye gaca yitahira ntaca afata ubwo nyene hama rero ibyo bimaze gushika ko ni byinshi turavyo dushima ubwa mbere turemera yuko hariho bikoresho biri en place amategeko inzego hariho la volonté y'umukuru w'igihugu nibo bwa mbere tubonye umukuru w'igihugu mu Burundi avuga ibitagenda neza ku mugaragaro kije ni ikintu cyo gushima cyane kuvuga ati hari ibitagenda neza akabivuga mu izina nivyerekana yuko afise volonté k'ibintu byogira gute byohinduka hari ibyo rero ibintu bitavuga cyane turafise ugwaruka ruko ruriga buryo uko abantu biga bagaca ubwenge biragoye cyo kimera bakera uko abantu baca ubwenge baraza baragira gute barabareveye mu mutwe hari urubuga guguruye uno munsi turashima ko urubuga guguruye nico bituma turi ngati riko turavuga turasohoka dutaha amahoro kandi aziko abatari bake babikurikirana bakavyiga ko ibitorerwa umuti gashobora gutererwa umuti hama rero ari ikindi cyanyuma gikomeye cyane kitavugwa amatora burya kubona amatora aguma mu gihe cyayo nivyo gushima kuko iyo amatora atabaye igihe cyayo kuva 2005 gushika no munsi Burundi maze gutunganya amatora atandatu aya matora atandatu yose yarabaye amahoro kumva rero amatora agenda aba
agashikwako navyo nyene nivyo kwishimira mu gihugu kuko iyo amatora atabaye agasiba murazi byoca bikurikira hakaba vide institutionnel ico rero nacyo ni parmi les acquis tumaze kuronka two kwishimira menye ibisata bibangamiwe ubanza umenye ubwoko bw'ibiturire mbega ibiturire bwoko bumeze gute ubwa mbere je mu byo namaze kugira nganda afise ubwoko indwi bw'ibiturire hari ubuntu bwa mbere ibiturire bitoya n'ibiturire binini ubwo n'ubwoko bwa mbere hariho ibyo bita muraza kumbwira pondove pondove nivuga gute iki rero cha pondove ubushimwe birafata leta kuva hejuru urumva umuntu yadutse ngo jewe ndi umudandaza ngo ntereye leta kubaka isoko ya Kamenge miliyoni 200 wewe warishi kori uriha empo iyo miliyoni 200 wavuganye n'umugore ayo mahera wozoyuka mu myaka ingahe kugira utere miliyoni 200 hatuvuze pondove hariyo publique privé ubushimwe ngo je bandanya agashimwe ni sawa kinya n'igitura umuntu akazanye nituzi ryarondera hariyo iyi pondove bijya bya sexualité busambanyi dini maniro dinote je n'ibituri uri kuravuga ari bisate bibangamiwe ni hehe hari abagore babangamiwe urumva hari leta bigenga hariyo de tournement de fou kujuruza amatungo ya leta mu kivunga kinini hariho blanchiment d'argent abantu beza amafaranga agaca agenda mu rushengero ati ndubakiye ishengero urushengero rwanje umuntu atanze amafaranga aguze intebe mu rushengero 200 agaca agenda mu mugambwe ndaterereye gushika hasi hari agaca agenda impfuvyi ndazifashije agaca agenda muri quartier bati ngaha nta barabare hari rya mapave je kwanda bakunda ngenda bubakire pave ugize umukoreko muri quartier barahaguruka mu rushengero barahaguruka habo wori umumenja kubera wewe yagize gute yamaze kweza amafaranga yiwe hariyo favoritisme et nepotisme kamwana wa mama hariyo fraude umaze kumva ibitoro bimaze iminsi bifatwa umuntu akaba afise mu nza amabido amajana hariyo conflit d'intérêt non déclaré byo se n'ubwoko bw'ibiturire uvuze rero ubwoko bangamiwe bica bigoraho duhera naho duheretse ko cumba mu polisi ko nibo benshi bamwe bakabimbe 200 amabisi yakatiye mu nzira ko akatenganda gufashe nukuvuga yuko rero muri rusange ubuzima bw'igihugu mu bintu burabangamiwe bwose burabagize gute burabangamiwe nije tumakumbure mu nyije zo gutanga twerekana ingene igihugu cyo kwivyukiranye kugira ngo ibintu bigire gute bihagarara ibyo kogwa rero nukuri turakenera leadership très fort tuvuze uburongozi butajigajiga bw'ivyukiranye umugambo uri ku butegetsi maze imyaka 200 utwara nukuri imyaka 200 utwara utarose biharage ni bake nibahagarike nukuri utarose mu imyaka 200 uzokora ko turakubita bahagarike bavuga ati burere by'ukuri aho ibintu bigenze kuko aho ibintu bigenze tureke byo kubeshanya biriko biraja aharindi muka kuko nuko benshi batabivuga uravye abarundi bariko baratakazi ka leta bakaja mu mahanga yani greve yari koma sendika yabaye manifeste di notre moyen kuko yonze bagenda igeri manifestation bari kuja mwibaraga bati twebwe turiyamirije ubuzima buzimye bahisemo kuvuga ati turagiye ko twatuzi ko umukozi wa leta kingiwe ari umuntu yambara umwambaro w'akazi atonda ku kazi afise biro urinze ubona umuntu avuma agashamba kuri radio television nationale twatuzi ko umuntu aje imbere gusoma makuru tukamona kuri television ko yubashwe arinze ata micro agategeye karakagenda nivyerekana yuko turiko turaja ahantu habi neje nivuga yuko bavyumva batwara bashaka badushiremwo tubafashe mugabo bivyuke mvuga ati nukuri trosetro utarose biharga imyaka 200 karamurenganye najye umushahara wiwe ubure tugira redevabilité imbere y'abene gihugu nagwa akaroro ko jewe ngenda na gatabo no mudakerekana mwakabonye ngaka ndakagenda programme di parti CNDD-FDD 2020 bega ndi bangahe bagafise rega ndishuta naje ko 2020 naratoye umukuru w'igihugu twara amashigikiye akabagira gute ati trosetro icya kabiri habe stabilité politique tuvuze stabilité politique dushireho inzego ziramba ati zinzego tuguhaye iki bidushirireho bibaye ngombwa nabandi babashiremwo kuko nushobora gusomera abandi bakoma induru hamica gatatu habe bonne gouvernance intwari bereye ishingiye ku mategeko atakamwana wa mama bahana ubuciye kubiri ahanwe atakuvuga ngo nindi ngo kivuye hejuru ninde
uno munsi uraza kumva nabivuga uko nyene ngo ni bana kabisha igihugu abo ni bande ubutifuza yuko bitera imbere ni bavuga ati turahagaritse turongora igihugu dufatanye n'abandi mugabo igihugu tugire gute tukibogora kuko bikabandanye kuturimo n'uwibaza ko yabirondeye arashobora kurengana wewe mugana abana ntavyo bazoje ati nga ucerewe urafyonda amasaha yose wacerewe ntibayaguhembera impose par l'etat habe bonne gouvernance n'amategeko umuntu wese agire gute abyisangemwo